Abalewi igice ca 17. Aho ibimazi bikwiye gukerererwa. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe n'Abisirayeli uti ibi nivyo ashinze. Umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli azobagira inka canke umwana w'intama canke impene aho umushagaje canke inyuma yaho atakizanye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo akinshikanire kwishikanwa imbere y'ihema ryanje, uwo muntu azogibwa ko nayo maraso. Mbere azobavishije amaraso uwo muntu adacibwe mu bwoko bwabo. Ibyo nukugira ngo Abisirayeli bazibaze n'ibimazi byabo ibyo bahora batangira mu gahinga banzanire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro babihe umuherezi babinshikanire ko ibimazi by'ishimwe. Uwo muherezi aheza amije amaraso ku gicaniro canje kiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro yose. Ibinure ngo bibe umubavu umota neza. Ntibaze bapfe basubiye gukererera ibisigo by'amapfizi y'impene imazi byabo ari byo bahurumbira nk'ibimaka. Ico kize kibabera icyagezo c'intava uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Kandi ubabarira umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli canke mu banyamahanga baba muri bo azotanga ikimazi cyo konso canke ikimazi kindi atakizanye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kukinshikanira uwo muntu adacibwe mu bwoko bwabo uko amaraso yawuzanijwe. Kandi umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli canke mu banyamahanga baba muri bo azokwigera ageza ubuseri mu kanwa nzohoza igitsure canje kuri uwo muntu yari y'ubuseri ndamurandure mu bwoko bwabo. Kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso, nanje nshinze kwaba ku gicaniro ku bwanyu ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ari impongano ku bw'ubugingo buri muri yo. Nico cyatumye nihanikiriza Abisirayeli ntihaze hagira umuntu azokwigera ageza mu kanwa icitwa amaraso ari uwo muri mwebwe canke umunyamahanga aba muri mwebwe. Kandi umuntu wese mu Bisirayeli canke mu banyamahanga baba muri bo azogira icyo afata ari guhiga, ari gikoko, ari gisiga canke inyoni mu vyemerwa kuribwa, amaraso yaco aza yareke amiminukire hasi ayarenze kw'ivu. Kuko ubugingo bw'icaremwe cose ari amaraso yaco. Nico catumye nihanikiriza Abisirayeli ntimuze mwigere mugeza mu kanwa icitwa amaraso y'icaremwe ico ari cyo cose, kuko ubugingo bw'icaremwe cose ari amaraso yaco. Uzoyageza mu kanwa wese azacibwe. Kandi umuntu wese azogicifiriye canke kirangara ari imvukira canke umunyamahanga azamesira impuzu ziwe yiyuhagire akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba nihazoba humanutse. Ariko natamesura ntiyiyuhagire azogibwako n'ibigabitanyo vyiwe.